ntitugowe turahiriwe ko turafise Imana ikiremba. None rero mu gihe cy'uruzuba naho gokwaka ntaco turafise Imana. Igitiyo na Yesu azicara nawe ku ntebe y'ubwami. Shengero ry'ikiremba, amahoro y'Imana. Nuko Imana irakoze, turashimiye kuko tumaze kuronka byinshi Imana yaduteguriye, ariko natwe igihe twava hariya dukorera baraturungikanye intasho ngo abo muzobona ikiremba murabaramutsa akiri intasho. Kandi narimaze iminsi kiremba ntasengera. Igihe twava mu kwezi kwa kabiri muri Zambia bari batutumanye intasho, sinarose umwanya wo kuvuga. Mu kwezi kwa kane nasubiye muri Kenya, baraduha intasho tuzoramutse abanyakiremba. Ntivyakunze ko nsengera ngaha iryo yinga, naciye sengera ahandi, inama yaciye intuma ahandi. No mu kwezi guheze sinarose umwanya wo gusengera ngaha, nkumbure ngo nanje ntungwe nkora intanga intasho. None n'ubu ngira nsubire Kenya, Imana yazi ko ntwara ideni, bari bantuye intasho. None rero Imana irakoze, mfise amajambo asa nayo nanje Imana yampaye maranye iminsi. Ubundi yambariye ngo mbega kuri mu gacerere kuhoze, nteka simpoze, ntumusi ndavuze nzovuga. None rero muko dusubira hariya muri Kenya, nzogenda mwiyingariza. Imana irase ko ntwara ideni. Dusome igitabo ca Yeremiya. Igitabo ca Yeremiya igice ca 17. Ndahafise amajambo Mana yashize mu mutima, yambariye canke ngo mbwira abanyakiremba. Ubundi yavuze ngo kiremba y'Imana. Bega siko ndazi igihe mperuka guhagarara ngaha ko nababwiye nti Imana yambariye ko kiremba ari umurima w'Imana. Muracavyibuka? Mbere ngumeze gute? Uzitiriwe niko canke siko? Murabibona ntimubibona? Muravyumva ntimuvyumva? Imana iraha ntiraha? Haraho umuntu yicara ikiremba atazi biko birabera ikiremba. Imana yavuga ngo ni vyabarya, no ntavuye ikongo. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Vyase ko avuga mu rurimi rumwe kugira ngo mubitahure mu vyumva. Ni iki? Ni Imana. Yeremiya mwashitse 17. 17 dusoma ujya murongo wa ndwi niho duhera. Nanje nabariwe ko duhera ku murongo wa ndwi, igitabo ca Yeremiya igice ca 17 duhera ku murongo w'indwi. Ndiko mvuga amajambo Imana yashitse mu kanwa ka Yeremiya ameze nk'itangazo. Avuga ngo arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi, gishorera imizi yaco iruhande y'uruzi, kitumva izuba iyo ryatse, ariko kikamara itoto, ntikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba, kandi ntikizoharuka kwama. Imana ishimwe. N'amajambo maranye iminsi nabariwe nabwiwe
ngira ngo nkumbure nari yumanganije sinoja ndasaba umwanya oya Imana nabigomba izompa umwanya ndabivuge n'amajambo uwayambariye yambwiye kuyatangaza ikiremba Mana ishimwe nitangazo ngo arahiriwe umuntu yizigira uhoraho akaba ibyizigiro byiwe akaba ari kiremba uyo muntu yizigiye uhoraho arahiriwe mbega siko niko iyo ari hose yizigiye uhoraho arahiriwe uyo muntu yizigiye uhoraho Bibiliya ivuze ko ari umuhirwe iyo yoba ari hose arahiriwe Bibiliya ivuze ngo azoba nk'igiti gitewe iruhande y'imigezi y'amazi mbere ngo no mu mwaka w'uruzuba ntikizokwiganyira kuko yizigiye uhoraho hari aho haba uruzuba iyo bavuze uruzuba umuntu acaraba ryandi ryaka ryo mu kumunani no mu kw'icenda oya rirya ni iki hari igihe haba izuba umuntu adafise Imana akajarajara agatangura gukubita hirya no hino ariko umuntu afise Imana mu gihe c'uruzuba araba Imana agaca aririmba iyo ndirimbo uya turirimbiye ngo iriho akayiririmba mu mutima iriyo atari ku munwa mbega iriho arahiriwe rero umuntu ayizigiye Imana ishimwe ntuva kwicara mu rusengero ngo ndi umunyakiremba ata Mana ufise wicare mu rusengero rw'ikiremba wizigiye Imana y'ikiremba amen Imana yahe ngoma mvuga Imana y'ikiremba rega ikiremba turafise Imana turayifise banyakiremba turayifise kumenga ntunyishura turafise Imana ikiremba sa kumenga mwicaye nk'abagowe turafise Imana ikiremba ntitugowe turahiriwe ko turafise Imana ikiremba none rero mu gihe c'uruzuba naho gokwaka ntaco turafise Imana ngo arahiriwe umuntu yizigiye nde 125 zaburi 125 zaburi nayo iravuga kubizigiye Imana zaburi duhera kuri umurongo wa mbere 125 zaburi abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa ariko wama ushimangiye gushitsa ibihe bidashira nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu niko uhoraho akikije abantu biwe uhereye none ugashitsa ibihe byose kuko icumu ry'ubugabe ry'abanyakibi ritazokwama rishinze mu mugabane w'abagororotsi abagororotsi boye kuramburira amaboko ibigabitanyo uhoraho girira neza abanyenda nziza bona batunganye mu mitima ariko abizimagiriza mu nzira zabo zigoramye uhoraho azobashorerana n'inkozi z'ikibi amahoro abe mu Bisirayeli canke amahoro abe mu bikiremba bega siko kuko twizigiye none rero amahoro abe mu ngo zacu none siko amahoro abe mu banyakiremba nawe urimwo kuko wizigiye nico gituma aba bizigiye uhoraho ngo bameze nk'umusozi witwa Siyoni uwo Siyoni ntawo nzi ndawusoma muri Bibiliya ariko reka mvuga uwo nzi aho iwacu hari imisozi mito mito
ariko yashyizweho n'Imana. Ukajya gasozi ngo ni gato genda unyiganyize, nikanyiganga ndaguhera. Mbega nakahe gasozi wonyiganyiza wewe n'amaboko yiwawe? Urinde wonyiganyiza umusozi Imana yashinze nka kiremba? Abizigiye Uhoraho bameze nk'iki. Aya majambo siniyaherewe ngaha, ndayamaranye iminsi ari muri jewe, ndiko ndasenga Imana y'ikiremba, njandonka aya majambo carandemesha ko abayizigiye ngo bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kugirana. Hari aho uruzuba rwaka, ibinyiganyige bikanyiganyiga, ibitigita bigatigita, ariko umusozi w'Imana wo ngo bamushimangiye. Niko abizigiye Uhoraho bameze. Ntunyiganyize, reka wokomereka. Ntunyiganyize abizigiye Uhoraho, reka. Abizigiye Uhoraho n'ikindi kintu. Abizigiye Uhoraho batubwiye ngo ntawo bavuma. Siko dusomewe, siko tubwiwe. N'Abaramu yaragejeje biranka. Abizigiye nde? Abizigiye nde? Abizigiye nde? Ukaba utizigiye Uhoraho uriko urahomba. Reka nigire imbere gatoyi muri iri zaburi. Hari yindi zaburi ngomba kuvuga y'ijana 12. Igituma abizigiye Uhoraho ari abanyamugisha, atawapfa kunyiganyiza. Hari ico Imana yabavuze ko. Abizigiye nde? Abizigiye Uhoraho. Arahirwa uyo muntu yizigiye Uhoraho, ntupfe kunyiganyiza. Hari ico Imana yabavuze ko. Zaburi ijana 12. Mvuze ko amajambo iyi njuti yacu yahawe, nanje niyo nahawe maranye iminsi. Kubizigiye nde? Yego, Zaburi ijana 12 duhera ku murongo wa mbere. Hahirwa uwuba Uhoraho, agahimbarwa cane n'ivyagezwe vyiwe. Uruvyaro rwiwe ruzoba abanyenkomezi hehe. Umuryango w'abatunganye uzohabwa iki? Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwiwe, ukugororoka kwiwe kwamaho ibihe bidashira. Abatunganye umuco ubakirira mu mwiza, wakira umunyabuntu yuzuye imbabazi kandi w'umugororotsi. Hahirwa ugira neza akagurana abandi, agakora ibikorwa vyiwe uburyo butunganye. Kuko atazokwigera nyiganyizwa, umugororotsi azokwibukwa ibihe bidashira. Ntazotinya inkuru mbi, umutima wiwe urahamye. Wizigiye nde? Wizigiye nde? Ntazotinya iki? Inkuru mbi. Ntazotinya inkuru z'agacavutu, ntazotinya inkuru z'agaterabwoba, kuko arafise uwo yizigiye. Uwo nawe yitwa ntihemuka. Oyaye ntahemuka. Mbere ngo si umuntu ngo abeshe. Mwavyumvise ivyo yavuze? Ivyo yavuze? Eka ntarya igiturira agaheza gigo. Ambe ntarya iki? Ntabwo iki? Eka ntabwo igiturire. Oyaye oya. Oyaye oya. Ntabwo igiturire. Kuri we igiturire gipfa ubusa kuba mwizigiye. Ego n'aya majambo ari muri jewe ndayavuge kwiki, nayabwiwe kwiki. Ni nico nayabariwe ko, ni nico nayabwiwemwo, ndi nico nayarembesherezwemwo. Imana yampaye ngo nayabwire ishengero ry'ikiremba ngo twizigire Uhoraho yemwe, ngo tumenye ko dufise Imana atagupfa kunyiganyizwa.
ngo uruvyaro rw'abantu bizigiye Imana bazoba abanyenkomezi he? Uruvyaro rw'abizigiye Imana bazoba abanyenkomezi mw'isi. Shika muri ivyo bihugu vyo hanze uje ubona bikiremba, abanyakiremba ngo jewe mva ikiremba. Amen, haleluya. Ngo mvahe ugaca uryohe guti nawe uri ino mu bisagara vyo hanze ugasanga jewe ndi umunyakiremba. Si ukuvuga ngo jewe ndi umurundi gusa, oya, jewe ndi umunyakiremba. Ngo uruvyaro rwabo ruzoba abanyenkomezi kuko bizigiye nde? Kiremba mwaravyaye muragahezagirwa. Ushitseho hirya muri Zambia abanyakiremba upfa kuvuga uti jewe mva ikiremba ndabakeneye cyo tuvugana. Uca utangura kuvugishwa muri mpwemu yera. Uruvyaro rwabo ruzoba. Mbega ushitseho muri Kenya s'abarundi gusa, hariyo abarundi benshi ariko usanga batorokanye. Jewe ndi umunyakiremba. Imana iguhezagire. Uturabisa uriko muranyumva? Aho abandi biyoberanya, oya, bo ntibiyoberanya. Uruvyaro rwabo ruzoba bake. Mbega umunyenkomezi ariyoberanya? Hiyoberanya. Mu kirundi bavuze ngo umwana ahishwa nuwonze, mugabo umwana avyibushe araja habona akerekana amagara kwadoshe kwarya gahaga. Kiremba turarya turakarya twarahezagiwe. Mbega siko? Nta muntu wagoye umunyakiremba, oya, turarya. Mana yaraduhezagiye. Namwe murarya, namwe musa neza hemwe, namwe musa raba mugenzawe ndabira ingene asa. Nubu buntu bw'Imana y'amavuta y'ikiremba, abandi ntibazuko. Yesu nashimwe. Turagaburirwa ijambo ry'Imana. Ejo twari imbere, oya, turarya turahaga. Kiretse umuntu agwaye inzoka na malaria nibo bavuga ngo ndarambiwe gusa, ariko abafise ivyo barya bararya. Reka nubu turye tugira inkomezi. Bibiri ivuze ngo iki? Ngo uruvyaro rw'abizigiye Uhoraho ruzoba abanyenkomezi. Nanze niburaya aho abandi bagenda gusa, abandi bikiremba bo usanga bambaye bakikwiza. Turi umunyakiremba. Nayo bavuze ngo twoje mu iryo shengero ry'iwanyu ngo iyo nyambaro yanyu ntitwoyishobora, kuko inayirobi bagenda gusa. Twasengeye umukenya umwe araza doje kumusengera, mu guhaguruka biramugora ingene haguruka mu Kenyakazi. Yari kumwe n'abana, turamugendera n'abakozi b'Imana twari kumwe, turamusengera arihana. Mugabo tucinjiye iwe n'abakozi b'Imana ntaca bibonamwo, yari yambaye nk'abakenya. Mugabo doje kumusengera yihanye, mu guhaguruka byarase kuhaguruka. Twatabawe n'umudiyakonikazi twari kumwe. Abarundi kazi muragahezagirwa, abanyakiremba muragahezagirwa. Njambona arambuye agatamana yari yambaye, agatenge yari yambaye, acara muharambara. Acara himbaza Imana. Yesu ashimwe. Hariho imbuto z'abizigiye zarameze, zirama, zirashurika. Ndiko ndavuga iki? Uruvyaro rwabo ruzoba abanyenkomezi. Umuryango w'abatunganye uzogira iki? None uragomba umugisha, uragomba umugisha. Igizaburi 112 uyu murongo wa 2 uvuze ngo uruvyaro rw'abatunganye ruzohabwa iki? Hariho umugisha w'abatunganye, hariho umugisha w'abakristo, abandi bantu badakorako. Gasanga umugabo n'umugore umbengo barahezagiwe, umwe agendera mu modoka gwiwe unagendera mu modoka gwiwe, mugabo bageze mu nzu gasanga barayigabuye. Mugabo n'umugore ntibabana, kugahinga barambaye baraberewe, mugabo mu nzu hari ibibazo bitagira inyishu.
mugabo uruvyaro rw'abatunganye ruzoronka rufise iki? Yesu ashimwe. Izo nizo ndya zitugira abantu twari ikiremba. Nkundira nigira imbere gatoya nja guhava sozera, ariko aco nza gusozerera ko mvuga, ndiko ndavuga uruvyaro rw'abatunganye ngo ruzohabwa umugisha. Ego hariho zaburi imwe Imana yeze mu mutima kandi ngo nonge ndayivuge hama nje guhava sozera ndayisozerereko. Yari karavuga kuri abahiriwe, ngo abahiriwe siko gabene da, ni zaburi ya mbere. Nje mvuga majambo sozerera ko muri iyi zaburi ya mbere canke igice ca mbere. Hahirwa ni zaburi yoroshe, ni zaburi tuzi, si ku mutwe gusa no mu mutima iriyo ku muntu yakijijwe. Ya zaburi ya mbere guhera ku murongo wa mbere ivuga ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticara n'abacokoranyi, ariko iyo umuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mw'ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe cacu, ibibabi vyaco ntivyuma. Ico azokora cose kizomuberako. Ababi ntibamera batyo, ariko baba nk'umuguruka utwarwa n'umuyaga. Nico gituma ababi batazoshobora guhagarara ku munsi w'amateka, canke abanyabyaha mu ikoraniro ry'abagororotsi. Kuko Uhoraho azi inzira y'abagororotsi, ariko inzira y'abanyabyaha ijana mu mahonero. Imana idufashe. Iyi zaburi uyu mwanditsi yanditse yari karavuga ku bahiriwe, ko ari abantu batagendera mu nama z'ababi. Ivyo birica imigenderanire y'Imana n'umuntu. Ivyo biratuma Imana ija kure y'umuntu, yari umuhigwa agaca mu mugorwa, kuko agendera mu nama z'abaki. Kuko umaze kuja mu nama z'ababi, nukuvuga umutima wawe uraja kure y'Imana ukonda. Umuntu yahora twenga anezerewe agatangura gufatwa n'umwikomo, yahora afise umutima mwiza agaca agira umutima mubi, kuko agendera mu nama. Ubwo buhirwe bukamuvako, akaba mu mugabane w'abagowe, bangaga ngo ndagowe. Ariko Bibiliya ngo adahagarara no mu nzira y'abanyabyaha. Murongo wa gatatu usa na wawo umurongo muri Yeremiya, ngo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Ijambo ryashikanye kure. Hariho imigezi y'amazi, abantu bafise agakakiza bahiriwe, bari muri uyu mugabane yibera mu ishengero bifitiye amahoro, ko afise Imana. Nta mahoro angana n'umuntu afise Imana. Umuntu afise Imana afise amahoro. Navuze ntiharaho uruzuba rwaka, mugabo Imana uyizigira kugendera ikaza, mukavugana, ikakubwira ibiri imbere, ikakubwira ibizoba n'ivyimirije kuba, kuko iriho.
mwavyumvise ndazi ko ikiremba mubizi iriho kuko iravuga iyo uri mu nama y'Imana Imana yakugira inama mukavugana kuko ikuzi kuri ubura bwayo ngira mpereze mu itanguriro gice 31 mvuga amajambo mpereza ko nkubwire ibigiye kuba ubundi yambariye ngo none kuhora oya simpora n'umunsi navuye nzovuga none ngira nongere mvuge 31 Zaburi itangura murakoze itangura 31 mu gihe cy'uruzuba itangura igice 31 duhera ku murongo wa 22 canke reka duhere ko yatswe mu murongo wa mbere ariko ndasimba urankundira ndasimba ico ngomba guhereza ko ndakikubwire 31 duhere ku murongo wa mbere ndasimba nohera kuri 22 hari byo totahura Imana yambariye ngomba guhereza ko bukeye Yakobo yumva amagambo y'abahungu barabane bati vyari vya data Yakobo yavyinyagiye byose mbere mu vya data niho yakuye ubwo butunzi bwose Yakobo abona yuko Labani atakimuraba ijisho ryiza nka mbere maze Uhoraho abarira Yakobo mbega Imana iravuga ibarira abahiriwe abakunzi bayo iravugana nabo gatatu niho ngeze maze Uhoraho abarira Yakobo ati ngo usubire mu gihugu c'abasogokuruza muri bene wanyu nanjye nzobana nawe nuko Yakobo atuma guhamagaza Leya na Rakeli na Leya ngo bamusange mu mukuku wiwe iyaragiye arababwira ati nabonye so atakindaba ijisho ryiza nka mbere ariko Imana ya data yagumanye nanje namwe murabizi yuko nakoreye so uko nshoboye kose kandi so yagiye angunga ahindura ingero zanje ibihe tangabo 10 ariko Imana ntiyamukundiye kugira ico ankorako iyambariye adize imifumberi nizo zizoba ingero yawe umukuku wose wacu vyara imifumberi iyambarira ngo izi bibaba nizo zizoba ingero yawe umukuku wose ugaca uvyara izi bibaba uko niko Imana yanyaze so ibitunga ryiwe ikabimba kandi murongo wa 10 igihe umukuku wari urinze nunamuye amaso ndi mu nzozi muca mubona ibikurikira 13 ni jewe Mana yakubonekeye i Beteli 13 niho ngeze ni jewe Mana yakubonekeye i Beteli hamwe wasiga amavuta ku nkingi yibuye ukahasezeranira isezerano nuko none va hasi uve muri iki gihugu usubire mu gihugu wavukiyemwo Imana idutabara 22 rero ku munsi ugira gatatu baburira Labani yuko Yakobo yacitse aragacika 24 mwijoro Imana iza kuri Labani umwaramu mu nzozi iramurira ati wirinde ntugire iryo ubarira Yakobo iryo ari ryo iwanyu handitse ngo iki iryo ari ryo kuko abantu b'Imana ntuva kubabwira iryo ari ryo uririnda kuko ubudire ryose Imana irumva mu gihe cy'uruzuba niko navuze niho ngeze ku bantu b'Imana ntuzubabwire iryo ari ryo uritonda
kuko Imana iri kumwe nabo. N'abakunzi biki? N'abakunzi biki? Hanyuma hepfo tumanuke. Ibiri n'icenda. Nari kugira ico mbakorako, ariko Imana yaso yambariye muri iri joro iti wirinde ntugire iryo ubarira Yakobo iryo ari ryo ryose. Uwo ni Labani ashitse imbere ya nde? Ya Yakobo. Zingura 36 36 muri kino gice. Yakobo araraka atonganya Labani, aramubaza ati nagucumuye kwiki, nakoze icyaha ki cyatumye uzinga bufuri ukanyuma inyuma? None kunsatse mu bintu byanje byose ubonye iki co mu byo mu rugo rwawe? Kizane hano ugishire hagati y'izi njuti zanje n'izawe badutature. Muri iyi myaka 20 twamaranye, intama zawe n'impene zawe ntizaramburuye, amafizi y'intama yo mu mukuku wawe sinayariye. Iyo atabaguwe n'igikoko sinakuzaniye ikirangara, niyo yapfira jewe. Izibwe warazindihisha, ari izo ku murango canke mw'ijoro. Ihayo mbonye ku murango nicwa n'indugumba, mw'ijoro nkicwa n'imbeho, itiro rikaguruka ku maso. Muri iyi myaka uko ari 20 nabi wawe nagukoreye imyaka 14 nc'abakobwa bawe bombi, iyindi myaka 6 nguca kumukuku w'intungwa, kandi wahinduye ingero zanje ibihe tangabo 10. Yataba Imana ya data yabanye nanje, Imana ya Aburahamu iyo Isaka nyene yubaha, ntiwari kubura kundukika ndi nkokore. Imana yabonye umubaro wanje n'ubutame bwanje, maze iri joro yakoze iki? Yaraye niko Yakobo yabwiye Labani, kuko Labani yubaha Imana. Yakobo yubaha Imana. Yakobo yari umwana w'isezerano nk'uko mubizi, yarubaha Imana. Yari yarabwiwe yuko Imana yabo ari Imana ya sekuru Aburahamu, Imana ya se Isaka, Imana y'Abisirayeli, Imana ya Yakobo. Nico gituma Imana kenshi yivuga ngo ndi Imana Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. N'ubu nijya nyene iragaheza giko, nanje niyo nsabye, nawe niyo usabye. Erega nijya nyene ingo tuyubaye tuyizigire, iragaheza giko. Ntizogukundira ko bakurenganya, ntizogukundira ko bakuzingirikira, ntizogukundira ko bagukurira hasi, ntizogukundira ko bakugwanya, eka ntizogukundira ko bakugunga. Ntivyemera. Mbega iriho niba yubaha iriho, izokugwanirira naho umenga irahoze harahivuga. Yobu we yanditse ngo harahivuga mu buryo bumwe, ngo nahivuga mu bundi, naho umuntu toyohara mugabo iravuga. Oya n'icereza iravuga. Iki gihe ca Yakobo Labani ariko aramukora ibyo yigombeye, wamenga nta Mana afise, ariko Imana ya Yakobo igaca imenya inama za Labani. Ibyo Labani agabiye gukora, Imana igaca ibibwira Yakobo agaca arema. Nico gituma Yakobo atigeze aburana, Imana ishimwe. Nico gituma Yakobo atigeze ashira hejuru urwamo, Imana ishimwe. Yari afise Imana imuburanira. Iriho irazi kuburana. Turi kumwe, irazi, kandi nta muntu n'umwe yibona ngo ayitsinde, iragaheza giko.
none hari ikosa igira, hari ikosa igira. Je nabo ata makosa igira, nta n'amahinyu, irera. Irera hewe, irera abanyakiremba, irera abanyakiremba. Ngoma nabwira Imana ya Yakobo muyizigire. Imana ya Yakobo yarahagurutse, Yakobo ntiyagira uko abigenza. Umviriza, aje inama na sebukwe yashimye Rakeri, ati kugira ngo ndaguhe Rakeri nkorera imyaka ndwi. Aracumukura muri ico gihe ca Yakobo mu isezerano rya kera. Murumva nawe umuntu akorera umugeni no mu mvura no mw'ijoro no mu kime. Yakobo arakokora imyaka ndwi, ayikwije ati mpa wa mugeni bamuhareya ngo atasavye. Mbega yemwe hariho abacamanza, yaba hariho abacamanza Yakobo ntiyari yarenganijwe. We gukorera Rakeri bakamuhareya ntiyari yarenganijwe, yararenganijwe ntiyarenganijwe. Ariko yabibwiye Imana, yari yizigiye, asubiza ko yindi myaka ndwi arakora ikwira 14 abona kwegukira Rakeri. Myaka 10 sa ndakundi Imana, urihangana, iri hafi yawe. Mugabo hari isezerano rya kera, ntuzobigira ubu ngugira abagore babiri ngo biremewe. Oya, byabyo mu gihe cya kera, ubu ntibyemewe. Naho ndabivuze ntubigira urwitwazo ngo na Toma yabivuze. Oya, byabyo mu isezerano rya kera, ubu ntibikunda. Oya, ariko mwe nabo mu gihe cya kera, twe turi mu gihe cy'ubuntu. Imana nishimwe. Arakora iyindi myaka 6 akorera umukuku kugira ngo nawe aronka agatama, aronka agahene, aronka uduse, aronka izomufasha mu bana no mu rugo. Misi yose Labani akamaja akora mu mukuku, kandi yari umukwe. Ewe Satani nta soni ugira. Satani aguteranya n'uwari umukunzi, Satani aguteranya n'inshuti, Satani aguteranya n'umubanyi, Satani aguteranya n'umuryango. Ewe Satani uri mubi, ewe Satani uri mubi. Naciye nibuka abo bateoloji ngo n'abanyabwenge igihe twari muri Bibiliya bariko batwigisha doctrine, bageze kuri Satani batubwiye ngo ntuzotuke Satani. Abigisha babira muri antunga ngo Satani ngo ntumutuke. Navuze nturamwe ubusa mwigisha, nzomutuka Satani. Jewe nzomutuka nta ciza. Haravuze ngo nakoreye Satani nta ciza, yohavuye mu rupfu. We niyo ngero, sinzokwigera muga Satani n'umunsi n'umwe neza, ni mubi n'umuyobe. Ngo ntukamutuke, ntaho ngo yari umumarayika w'umuco, ngo na Mikayeli ngo ntibuze kumucokora. Nimba Mikayeli atamucokoye, we yari umumarayika, je sindi umumarayika, je n'umuntu. Nzomutuka ni mubi, nta naho duhuriye. Agutekesha inkono y'ikibi yasha kayigutara. Mwe mwumva ari mwiza, mwe mwumva ari mwiza. Abamushima baramushima, je sindimwe. Twaragabuye, arajiwe, nzoje iwacu mu ijuru. Yesu adufashe. Siko abize Bibiliya namwebwe ntabibabwiye ngo Satani ntumutuke, ngo na Mikayeli ntamucokoye. Ewe oya, navuze ntekayo manota yo kwa Satani ndayahevye. Umukwe na sebukwe aramugunga, aramugunga, ariko Imana ikazirahindura ngo ibihe tangabo 10 byose. Reka nzinge Bibiliya. Mugabo Imana iciragendera ubu Yakobo itegereze sobukwe ngenasa ngo asigara muraba. Mwabonye gwiki? Ngo asigara muraba. Ewe kuraba ijisho riba umukwe, nta magogwa, nta shano ringana. Kuraba ijisho riba umukwe agutungiye abakobwa n'abuzukuru.
ngo amuraba ikigira kabiri ngo aramugunga ngo ingero ziwe bihetangabo 10 zose. Yakobo arabona ko ahantu atakihabaye atamutekano yogira, Imana imusangaho iti Yakobo mwana wa Isaka, Isaka wa Aburahamu, subira iwanyu, turafise iwacu, turafise kandi ntituzogenda imbokoboko, tukiri ngaho ikiremba itegeza kuduha umugisha ikaduhezagira. Mbega biraza aho uherereye, biraza ntiraguhezagira, birimwo wirabye, birimwo sa ko mutanyishura uti ntacyo, reka tugusengere mu kanya, tuyaduguhamage tugusengere. Mugabo nibaza ko yaguhaye umugisha nuko utawubona, pfa kuyubaha gusa. Irahezagira Yakobo, Labani arabibona bimutera ishari, Imana iramugenda iti va ahantu subira iwanyu. Cahamagara abagore biwe ati nyaruka, Rakenda ari nyaruka ndababwira inkuru shasha, so ntakindaba neza, murabona ingene bisigaye bimeze, ingene sigaye ndabana mwe murabibona amaso iwanyu. Twasinye twahasomye, baca barahuza inama bati kwa data nta mugabane tuwaziga. Amen. Nta mugabane tuwaziga, ibyawe nivyo bizo by'abana bacu, inama ugira ngo tugende, ngo baca baragenda. Narababajwe na Rakeri, aho kugenda ruwera yajanye ibigwamana. Ivyo reka tubirenga ntwe twasomye, mugo biso bizobisangamo. Ugomba umugisha w'Imana, ibigwamana reka, ivyo abandi reka, imvugo mbi reka, ishari reka, umwikomo reka, ikeba reka, izokuzigama. Irabishoboye, irabishoboye ntibishoboye, izogutabara. Kura amajambo, gira amajambo make, yibarire, yibwire ngo ivyo mugomba mumenyesha Imana mukugirana no mukugirana bifatanije nayo ikivyumva igaca ibikora, iragaheza giko. Amen. Iragaheza ikibigukorera. Yakobo cyarasenga, iramutabara. Labani aramusaka, ivyo yamurondera arabibura, Yakobo ngo acarababara. Mugabo ndakunda Imana, iryo sakwa rya Yakobo Imana yagumize akabwira Labani, wirinde Labani, uyo muntu wanje naramuhezagiye, ntihagire iryo umuvuga ko, wirinde mu byo umubwira ari ribi ari byiza. Abantu b'Imana ntuzobwe ku ijambo ribi ryaranditswe. Muntu w'Imana ijambo ribi urarireka, kuko umuntu ari kumuhezagiro w'Imana iramubona. Muzambwiragirana, iramubona, yaramuhezagiye ntubihindura, yaramuhaye ntumwaka, ntabyo woshobora. Umuhezagiro gwawe uriho. Umuntu wese afise umuhezagiro, umuntu wese afise umuhezagiro. Yemwe abasinziriye, umuntu wese afise umuhezagiro. Ngomba ndakuhinzira, ndakurangira inzira, rondera umuhezagiro gwawe. Reka kubazwa n'umuhezagiro w'abandi. Abo yahezagira yaragizeni. Aha, mwishengero twarahezagiriwe. Reka nirabira abaririmbyi mwaririmbye, abaririmbyi mwahirimbye mwarahezagiwe, duziriganda turabe. Gorora gose, Mana ishimwe. Muririmbe Imana ko mwagizeni. Nabonye watinye guheza, ngira n'uri mwideni, ngira n'uri muri kredi. Erega ko warosowa nka kredi, ko warosowa ka kredi, nawe warahezagiwe. None siko, none utahezagiwe kreda yakahe? Ndiko ndavuga ntabahezagiriwe imbere y'Imana, n'ubwo ac'Imana. Yesu abampera umugisha, Yesu abampera umugisha. Abakristo mwahezagiwe muri bo, tuzi ibiganza turara. Imana niyo ahumugisha cyane, yaragizeni. Natwe abakozi b'Imana yagizeni, yaraduhezagiye, iragahezagirwa ngo twikwe tunezerewe tuyizigire. Ego ntizobura icyiza na kimwe, ntizogira icyiza na kimwe yima bagenda batunganye. Twarahezagiwe n'Imana. None ndahejeje ngo ndababwire rero, ubundi yavuze ivy'Imana yamubariye, naje Imana yarambariye hemwe, nazinze bibiri, sivyo ngira nsome, nivyo ngira mvuge.
kandi bazobigenzura izitari kurazandika nariyimangarije ndabihora mana ntavyo mvuga ugomba ko ndabivuga bazompa umwanya nta kuja ndaja kuvuga ngo mana yambariye ibi ndatekera umutima aho nari nicaye nzanumvuga kuwa Mungu ngo Toma azovuga nturakoze mana ndoca mvuga vya bindi Yesu ashimwe Banyakiremba Imana iratuzi irabazi Banyakiremba iratuzi Banyakiremba ibi bintu bivuga ikiremba ntudubifyineko ntuduvyanjanjweko ntudubifyineko ibi bintu bivuga ikiremba uravyandika ari ivy'iwawe uzobona bishika atari ivy'iwawe naho urabirabisha amaso abo bizoshika ku bizoshika uraho ikigoye ni kimwe nuko bizoba bibe nawe uraha ntuzigera ubibona kuko birivuga ngo abanyaki bazoshikara gukora ikibi ntawe uzobitahura mugabo ngo abagize ubwenge bazogirana bibirivuga ngo bazogirana mugabo abanyaki bazoshikara bakora ikibi ariko abagize ubwenge mu vy'agakiza mu vy'imwemu bazobitahura tewe kuva mu kwezi kwa kane murabizi ko nagwariye ngaha mu kw'icumi na kabiri barankoze ubugira gatanu ari babwiye kandi mwarakoze kungwaza murabizi ko nahangendera kwibando bibiri ubu ngira kwibando kimwe va mu kwezi kwa kane Yesu yarambwiye ko ndabishira hasi vya bibando hama rero ntansigarana ikibazo ubu sinkibabara mwarakoze kunsengera ubu narakize Yesu ashimwe hama rashisigarana ikibazo none kubera iki ncumbagira ntababara hama rero uyundi muganga ndamubwira ingene bankoze acambwira terega hari Gitega terega nimba baragukoze bagakora kabiri baguza amagufa nimba barahimbuye amaguru yoreha gute mugabo ndanyonga ikinga nkabyibukira saza abahaza homba nkaja mu kiziguro n'ikinga mwumva atari sawa none mba ntakize narakize sinakize n'umuntu ndamuheka muze ngo ni iki hano nta muntu anyonga ikinga atakize narakize rero mugabo ikibazo nagize ni ikintu amaguru ntareha mugabo navyo ntacyo kumbe ni kasha Imana ashizeko cya ntangura kuririra Imana rero mana warankijije ndagushimiye mugabo ikibazo usigaranye ni iki ama rero niho Imana yacampa ibi amajambo ngira nababwira tinaraguhezagiye urabizi ko naguhaye imyaka 8 ngo niba nkorera neza ko nzoguha promotion yarayimpaye Banyakiremba yarayimpaye iciye Kiremba none siko Yesu ashimwe none yataba Yesu nopfuye nuri indege turi kumwe erega ngo mvyo ndababwira biraho nyene aho niho hari inyishu yataba Yesu nopfuye nuri indege data yarinze pfa atanayibonye yayiraba hejuru gusa ariko Yesu aragaheza giko nari nurutse indege mvuye muri Kenya nza numva ijwi rirambariye ngo ubugenda uvuge ubwira abantu ko abanyemereye bagakora uko ndababwiye ngiye kubahezagira umuhezagiro atari wa muhezagiro wo mw'isi singomba kubaza mugabo ngomba wibaze wowe umuhezagiro wo mw'isi n'uwo mwijuru wo hitamwe wawe ntunyishure mugabo ico kibazo cumbe neza nico kibazo nabajijwe ndiko ndasengereye amaguru yanje kukigamana ngene ndacumbagira kandi narakize numva ngo arankijije none kubera iki ego muganga ambwiye ko amaguru atareha none yareshere none si urema si wungana amagufa acambanza kumbwira ngo itegereze uko umeze genda umbaririre abantu banje ko nabahezagiye Abanyakiremba ko nabahezagiye
si ibyo gusa ndabemereye umugisha w'umusesekara umbehewe si ibyo narose mu nzozi narahantu ndiko ndasengera ubugingo bwanje ngo mere nk'abandi ngende neza bare gwenda barantwenga cyo bundi haraheze ukwezi kumwe uyundi muntu acarancokorera imbere y'ishengero arantukira imbere y'ishengero dupfuye ahantu turiko tuba ku rusengero nyamuntu atondera ko abantu batugomora batubuza kubaka acambwira imbere y'ishengero ngo nakaguru kasigaye ngo nokavuna ngo nokuvuna uko kwasigaye ngo ndababwira Imana yacu ingene imeze twarahezegewe n'Imana uwo ka yari umugore ntiyari umugabo yari umugore yambwiye ngo yumvuna kwasigaye ishengero riraha abantu benshi baranzomera barampa induru mugabo ntangenda mbabaye sinababajwe n'ibyo mbariye nabajwe nuko iyo nkorera yemera ko bangaraguza hagati eka sinariye ntashe sinariye mu byo kurya cyanje imbere y'Imana ndayisenga ndayibarira mbwira bimwe wambwira mu kwezi kwa kane ongera ubimbarire no muri ku kwezi kwa ndwi ubimbarire nongere numve ko uri Imana koko iryo joro hari masaa 8 y'ijoro ndanumva umuntu avyuye ngo vyuka ndavyuka ndagenda ahantu muri salo nicaraho ndindirwa mvyuye icambarira nzambona umucuraje catangura kunyereka nk'ukundi yabonye ntiyanyeretse muhiri wanje yanyeretse ishengero mbona bamwe mu nyicaye imbere Imana bampezagirira ngo naraguhezagiye bazogutuka bazogucokora mugabo naraguhezagiye bazobatuka bazobacokora mugabo umbiza ku kantu ejo ugana n'umuntu agutuka agucokora warahezagiwe n'Imana bazokwanka Yesu yavuze ngo muzamuhiriwe abazobatuka bakabaremenaniriza ibi byose abampoye ngo munezerwe muhimbagwe mwiterere heje kuko impera zanyu niho nacambwirwa ngo uhereye umunsi ntusubire kubabara ntusubire kuganya naraguhezagiye genda ubwire abantu banje bose bari bitirirwa izina ryanje wabwire ko bari kumuhezagiro wanje si ivyo gusa ngiye kubakuza urimwo igiye kutuduza tuhaburondera kuduga nkuko mwisi ko baraduga oya b'Imana bagakiza bo mwishengero ntituga nkuko mwisi baduga uko mwisi baraduga kongera bakamanuka mugabo twebwe ishengero rya Kristo twezoduga tujana mwijuru mugabo mbwirwa ngo ngiye kubahezagira umuhezagiro n'abandi babivuze ajeke ndabivuge njambona abantu benshi bari mwishengero ry'Imana ndiko ndabona ndiko ndumva mbona kuri bo hejuru yabo bariko ibomba ry'amazi Yesu yavuze ngo umuntu anyizera ngo imbiri z'amazi zoko abaziburuka mugabo mbona Imana yabashize ko ku mitwe ibomba ry'amazi mbona ayo mazi ariko aratemba ku bantu b'Imana y'umusarara n'undi yabivuze mbona abayanyoye bose mbona amazi ibaza amazi avuye ku muntu ingene abameze ukifuza kuyanywa aho gandahejeje ibaza amazi avuye ku mutwe w'umuntu uzi agashororo kunyotewe mbona benshi bariko baraca bariko baratega amashi amazi ari kuri bo bariko barayanywa ivyo murabitahura ivyo murabihamvya banyakiremba murabihamvya kumbe ku mutwe wawe Imana aguze kwa amazi y'ubugingo
abanyoye kuri wewe ku ngeso zawe no ku bikorwa byawe baragomba kuhembuka inyota yari muri bigahera. Imana ibampera umugisha. Imana ishimwe ngo twamwe ivyamwa vyiza rero. Nahise itatwemera, Imana iratwemera. Nahise itatwemera, Imana irakwemera hewe. Reka kwihebura. Aba ndiko ndakubwira sinababonye mu nzozi, nababonye banyicaye imbere. No ku muti wawe mwari hariko amazi ntuyacafuze, hari agomba kuyanywa. Yesu abahezagire. Nazinze Bibiliya. Abizigiye uhoraho bameze nk'iki. Arahiriwe umuntu yizigiye, uhoraho akaba azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi. Ayo mazi mwayumvise niho nsozereye. Imana ibahezagire. Twuname imbere y'Imana. Ninde yumva atamazi ava muri jewe nibamba? Ninde yumva atamazi ava kuri jewe n'umururazi? Imana kwirikira hezagira mu hezagira urimwo. Ndaguhaye kaze kwa Yesu aguhindurira ibihe. Uname imbere y'Imana. Ca bugufi imbere y'Imana. Amazi ava muri wewe n'umururazi nibamba. Yokiza nde, yohembura nde? Amazi ava mu kanwa kawe, mu ngeso zawe, mu bikorwa byawe, vyokiza nde, vyohembura nde? Ninde yoyifuza kuyanywa? Unama imbere y'Imana uhaguruke wibajije. Singomba ko kwagiriza ibyaha hano no munsi. Ngomba kukubwira ingeso zawe ni buzizi. Mu Imana yahaye umugisha urimwo. Mu Imana yahezagiye urimwo. Mu Imana yemera urimwo.